Shalom shalom. Ku mazina nitwa Tuyisenge Manase. Nje kubashingiye nta ibyo Yesu yankoreye. Hari ubuzima nari mbayeho kera narakizwa. Hari nubwo mbayeho no munsi narakijijwe. Kera nari mboshwe n'abadayimo, nagendera mu ngeso zitari nziza. Ariko no munsi ndaboshwe na Yesu Kristo. Ndi mboya ya Kristo Yesu. Muhemu yera ni wangendesha. Ubwa mbere na mbere nabanza kubabwira je ndi umwana agira gatatu mu vyaro rwa mama na papa. Abavyeyi banje n'abakozi b'Imana, papa wanje ni pasteur mw'ishengero ryiza rya Hozana. Ariko kandi kuba ari pasteur ntivyatumye ngo jewe cyamvuka ndi pasteur canke mfise ibikorwa vyiza. Naragendeye mu vyaha bitandukanye mu kanya ngo ndabibabwire aho Yesu yankuye, ivyo Yesu yankijije, kuko kwatura nkuko canke gushinga intahe kumaramaza satani ndagomba babwire ko ari vyikimazi. Nababwiye ko ndumwana ugira gatatu mu bana batandatu. Kera hari ubuzima twari tubayeho, manze mvuge muri famille yacu tutarahura n'umuvugishwa canke ntaragirirwa ubuntu bwo gukizwa no kwakira umwami Yesu. Nari mbayeho ariko kandi ntafise ivyizigiro mu buzima bwanje. Nari mbayeho ngendera mu ngeso zitandukanye. Nari mbayeho abavyeyi banje ivyo nkora batabizi, bo bari bazi ngo ndi umwana akijijwe. Nari ndi muri Sunday school, nakora ibikorwa vy'Imana nk'abandi, mugabo kandi jewe muri je mfise agahinda n'umubabaro, inzi yuko ntari umwana w'Imana bivanye n'ibikorwa nakora. Fatiye ku ngeso mbi nagenderamwo, naragendeye muri masturbation. Sinari bwigere nkura n'umukobwa ngo nsambane nawe, kuko impanuro mama yampa zari zikwiye, aho yambwira ngo ukazosambana uzoca ugwara sida, ukazosambana uzobupfuye. Impanuro z'umuvyeyi ampanuro nkiri muto sikamfasha, mugabo ntiyigeze ambwira ko hari ibindi bintu umuntu ashobora gukora bitari vyiza, mbere bishobora kuba ari nabibi gusumba no busambanyi. Niho nafashwe n'ingeso zitari nziza, ntangura kugenda n'abagenzi. Abagenzi twagendana banyigisha ingeso zitari nziza, banyigisha masturbation, ndabikora nsanga naboshwe navyo ku rugezo rwaho nashoboye kwibohora. Ndibuka ko igihe kirekire nabikoze numva ari umunezero wanje, numva ndabikunze, numva ndabiryohererewe. Nashobora kubikora kenshi ku munsi gashoboka ntazi ingaruka yavyo. Aho niga ku ishure kuririmika, batangura kutwigisha ngiriwe ibakwe ndaja muri groupe biblique, ndumva ingaruka mbi yavyo, mugabo ntashoboye kwibohora. Imana ihezagire Prophet of Jesus Joshua. Ico gihe muri groupe biblique baramutumiye, nanje niho nari niga. Wanashima nari ndongoye na kohare yaho muri groupe biblique. Hanyuma aratwigisha na cyane cyane ku bintu bijanye no kubohoka canke kubohwa ibintu vya karande. Ndumva nanje ko mfise karande runaka yase kumvako. Mu nyigisho yatwigishije narakozwe ko cyane, ndumva ko nkwiye guheba ivyo bintu. Aho yatubwira ko umuntu yisambanya ukuboko kwiwe Imana itakubona nk'ukuboko, ariko ikubona nka sex. Igihe cyose ugiye kugira ibyo usavye Imana ntishobora kuguhezagira, kuko Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu, ntishobora guhezagira sex. Urumva ivyo umuntu abikora sometime yibaza ngo afise amaboko, mugiye ateza amaboko ariko arasaba Imana ikintu, Imana nibona amaboko. Imana ntishobora gushira ikintu atari ku maboko, kuko ijambo ryayo rivuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Ico gitwa tubayeho ubuzima bubi. Mfatiye kuri jewe canke umuryango wacu, ndibuka ko papa yagenda kurangura imandrena n'uburobe mu Gitaza. Twebwe abana bamwe amashure vyaratugora, kuko wava ku ishuri ugenda kudandaza, nta mwanya dufise wo gukora ama devoir ya domicile canke gusubira ibyo tuba twize, bivanye n'ubuzima twari tubayeho. Twari dupanze, twari tubayeho ubuzima bubi, arivyo mu kanya ngo ndababwire aho Imana muvugishwa igejeje iriko irakora. Ndagomba ndababwire ico gihe cewe nava ku ishuri nkaca ngenda gutembereza mandrene. Narikoreye mandrene mu Giseke, narazungurutse aho mu Gihosha ahantu hitwa muri Ecosate, ngenda avuga za mandrene bwa burobe. Ubwo buzima narabubayeho, ntivyari vyoroshe ko hargiye wahura n'umwana mwigana, umwana mwigana agaca agenda kuyaga mu ishuri. Namubonye Manase ariko atembereza uburobe, namubonye Manase canke bakasubirango amajambo bumvise ndiko ndavuga ngo ya mandrene za mandrene mu ishure. Numva umengo ndi gicibwa mu bandi banyeshure,
sinari mfise amahoro muri jewe, sinari mfise ivyizigiro. Ubuzima twari tubayeho bwari ubuzima butameze neza. Twari dupanze inzu y'icumba kimwe, ivyumba 2 na saro, icumba kimwe c'abanko ba papa na mama, yindi ari saro vyumva, ikindi cumba naco twakibanamo n'impene. Papa yari umuntu akunda ubworozi, yaratunze impene. Rimwe na rimwe impene zarava aho twazibohera ku ruhande zikagenda zigasoba nko ku matera turarako. Ico gihe ntivyari vyoroshe kuko hari gihe waja kw'ishure impuzu wambaye ziruka kamasobe y'impene. Abanyeshuri nyene mwigano cyo byumva bateza kukwinuba no kugutuka no kubwira ngo uranuka tuva impande, hanga bakabwira ngo urumwongere, handi bakabwira ngo nasuku ufise. Hari n'igihe impene zafata zikajya nkikaye, zirikaye wigirako ntaco waronka wisigura. Hageze nko mu gice cya kabiri umwigisha akabona ikaye nyene y'igipande, abana babizi ko mufise impene cyangwa gasanga ikaye impene zazisovyeko. Bwari ubuzima buruhije, ubuzima bw'umubabaro, ubuzima atavyizigira umuntu yari afise. Ngarutse gato nkikora ico cyaha ca masturbation, naramaze gutahura umuco muvugishwa maze kutwigisha, nkumva ko ivyo bintu nkwiye kubiheba, nkumva ivyo bintu ko bifise ingaruka mbi haba mu buzima busanzwe no mw'isi imwe mu canke mu buzima rukristo. Nangura kugira umuhigo wo kubiheba, ndebuka ko narisonzesha nkagira nk'umunsi wose seke ijoro murangi amasaha 28 nisonzesheje ndiko ndasenga Imana, maze kumenya umuco w'ijambo n'ukuri, no nkatangura kuvyanka. Ntivyakunda ko ndabiheba, naragerageza bikanka. Ndibuka umunsi narisonzesheje 3 jours seke, nanywa amazi, nakora ikintu na kimwe, mpejeje ca ndabikora. Ntangura kugira umuhigo mu mutima wanje ko sinabona ubutabazi, sinabona ico nabara. Ntangura kugira umuhigo mu mutima wanje kurondera abakozi Imana batandukanye, nkagenda bakansengera. Niwo mutwaro nari mfise, numva arico cyaco nyene kizombuza kubona ubwami bw'Imana. Nkumva amariro mu mutima wanje, nkumva mbuza amahoro. Ndibuka ko naratembera hatandukanye, naragiye muri quartier state aho muvugishwa yigishiriza ijambo ry'Imana kugira ngo ansengere. Rimwe na rimwe sinjakuna ngene nshikirwa, ndibuka ibibazo byinshi nagenda mubaza igihe yansengera, nkamaza je kwikusengeye ntagwa. N'umenga afise umutwaro kubera iki ntagwa. Abandi abasengera nkabana baraguye hasi, nkavuga je no wampinga, namaje ico kibazo no wampinga, kuko narumva je mu mutima wanje mfise agahinda. Navuga ati peut-être umunsi wasi nogwa no bohoka kino kintu. Ndibuka ko sinacitse intege, ndabandanya nasenga mu mutima wanje, nkumva mbabaye nkabiheba. Ukwezi guheze nkongera nkabisubiramwo, nkabiheba. Indwi iheze nkongera nkabisubiramwo, nkumva amara mu mutima wanje. Ndafise n'inkovu nkako kuboko, aho numvisha vuga nsanga nakubise nk'ikibambazi ingumu, nkakomereka bivanye n'ico kintu. Ko navuga ati no tuma mpfa hako nobaho ndiko nakora kino kintu. Amasengesho yanje menshi nabwira Imana ati Mana, uno munsi nabikoze, ndagusavye imbabazi, sinifuza kongera kubikora. Nkabwira Imana ukazobona ejo nzosubira kubikora, nyica uno munsi narashikejo, nkasanga nongeye kubikora. Nkabwira Imana uno munsi rero ndumva ko ndambiye kuguma nkora bino bintu. None natangura kugira imihigo muri jewe, ndavuga ngo manje kwa muganga bakate textikire, nume bondi kimuga, sinzozana umugore, sinzovyare n'umwana, mugo nzobona ubwami bw'Imana. Kuko nari nasomye hano muri Bibiliya bavuga ngo ijisho ryawe n'iryagutera ikibazo canke niryakugerageza uzotuma urinokora, urite urikuremo, cyangwa kuboko kwawe niko gutera ibibazo, niko gutuma ukora ibitari ivyo, uwo tumuguca, uwo tuma winjira mu bwami bw'Imana utagira ukuboko, mugabo kabwinjiramwo. Ntangura kugira imihigo rero mu mutima wanje, ndavuga je nzogenda kwa muganga, batume banyica ugushaka k'umuhungu, mugo hako mbaho ndiko ndaremerwa na bino bintu vyarase guhera. Niho natangura kugira umuhigo muri jewe, ndavuga ati je nzogenda kwa muganga. Imana yezagire Prophet of Jesus Joshua. Ico gihe twarahuye nawe aransengera. Iwo mwanya sinaguye, ariko umunsi ansengera nace narumvise umuriro mwinshi munda. Ndibuka ko nagoma nshikira ikaburimbo ya Kamenge, ndicara hasi ndiko numva umuriro, sinawumviye mwishengero, nawumvise natashe. Hari gihe umwadakogwa ko ari hajya mwishengero iyo bakoze Imana musenge, ariko agakogwa ko yamaze kugenda, ndumva nkozwe ko ndumva umuriro mwinshi munda, kumbe ndiko ndabohoka. Kuva ico gihe nangura kumva inyota
Imana yezagire umukozi w'Imana tutazira Siawani uno munsi muri Sabao Church yitwa Fisto. Yarakoresheje igikorane ico gihe niga naravuye kuririmika niga mu Gasenyi. Imana ishimwe kuko ahantu hose ngiye umuvugishwe namangira ibakwe yo guhura nawe kuko Imana yarera murobanuye, Imana yaramushizeho imbere yanje kari wazonkura mwubwo buja muri Egiputa narindimwo. Amaze kuza muri ico kibanza ndibuka ko yaradusengeye ariko adusengera arakora akabantu. Uwo mwanya je nanje nkoze ko bya bindi ntari nzi kuri jewe. Byandi namafise nk'umutwaro kubera iki ntagwa abandi nkabona baragwa. Kubera iki nakogwako abandi mbona bakogwako. Narifise umutwaro eske je ndapinga, eske je ko nizere Imana yawe, je ko nizere kuri umukozi w'Imana. Ariko nkabona nibikunda ko je nanje nkogwa ko abandi mbona bakogwako. Nkumva mfise ikibazo muri jewe. Ariko uwo munsi ankoze ko sinzi vyabaye sanga naguye. Rimwe na rimwe nezi ko abantu bagwa baravyigirisha canke baba bisezeranye canke baba bivuga n'umukozi w'Imana kugira ngo biberekane ko ari ubushobozi umukozi w'Imana afise. Ariko umwanya nanje ndagwa kandi ngwa nabi na n'umuntu yansamye. Naguye ku birometero vyinshi. Bandu natakaza n'ubwenge umwanya muto. So nagiye kuvyuka mbona umukozi w'Imana karigisha. Ndatangara nanje naguye. Kumbe mukugwa meje kwakira ingabire. Kumbe mukugwa abantu babonye barasaraguye. Petete impuzu ziyo ziracafuye. Ariko nari meje kwakira ubushobozi budasanzwe. Ntangura kugenda gukorera Imana mu bundi bushobozi nanje nazi. Narashobora kuririmba mu ishengero umuntu akambwira ngo nari mugaye kuboko kwa mugurutse. Nashobora kugenda mu iskarice nkasanga ahantu abantu bashwe n'abadayimoni nkabasengera bagakira. Ndibuka igihe kimwe sinzi ndavyibagira nariko ndagenda shikiriye uruzi Nyabagera hari ku kiraro sanga umuntu agomba yiyahure agomba gwe mu ruzi. Ndaserutse ndamufata ukuboko ndamukura yarafise inguvu nyinshi aranyikura yari umuropozi muca mubona nyene bivanye n'ibikorwa bakora bafise inguvu bafise physique. Ndamukwega Imana iranshoboza ndamukura kwico kiraro arambwira ngo ndekura. Ndambwiye ugomba uje ndekura. Hari abantu bako baramamagara bambaye impuzu zera n'izirabura. Ngiye mu rubanza uwo mwanya ndamukweze ndamushikanye ku musozi arangwanya n'inguvu ntangura gusenga kuko Imana yari yanyibiye akabanga nari mvuye ahantu Imana ikimbwira ngo ca gusenga canca kwishengera nsanzwe nsengera mu ishengero giza rya Hozana. Meje gusenga neho nahuye n'ivyo bintu byose gisigure Imana yari yaneguye ko ari igikorwa ngiye gufasha. Ndamukweze namushikana imusozi arangwanya n'inguvu zose ngo ndekura. Ngiye mu rubanza ndekura bakora bamamagara ndamubwira ati ntibikunda. Ndamukwega n'inguvu nyinshi uwo muntu yitwa Ngabire. Ndamukwega ndiko namukwega niho numvise induru mu Nyabagera. Induru nyinshi nkaho mengo ni gitsindo cinjiye muramumva abakinyi bako barakina igitsindo cinjiye nduru ivuga. Niwo munsi numvise abadayimoni batavugiye mu muntu ndabumvise n'amatwi yanje. Numva nanje nakanyo ndagira ubwoba acagira inguvu nyinshi aranyikura. Canangura gusenga Imana numva ko yarampakiyemwo ingabire yo gusengera abagwayi, ingabire yo kubohora. Imana yari yampakiyemwo kuva umuvugishwa. Ndasenga muri mitamenyeka ndasenga uwo muntu aca araraba. Aravye na nyene aragwa. Bimwe vyambako nanje nagiye muri groupe biblique Fisto yararongoye mu Gasenyi. Araraba hahera umwanya turi mu gahinga turi mu mwonga. Ntangura kumusengera mbana yasenga. Hati umwanya aca arikangura. Ariko nabwira ivy'Imana muvugishwa n'ingabire nagenda akira biciye kuri we. Hati umwanya aca arikangura aca arafuka imbere yanje. Arambwira ngo Yesu urakoze. Ndabwira je sindi Yesu Jendi Manase. Arambwira oya uri Yesu turaharira. Ndabwira Jendi Manase. Arambwira uri Yesu nabonye Yesu ankwega ankura mu rufu naburi ngiye gupfa. Ndabwira je sindi Yesu ariko Yesu yantumye. Yesu yamamagaye ku bwawe. Yesu yantumye kugira ngo ndagukize. Arambwira ngo oya uri Yesu. Ndabwira ndaba neza nkora ko je sindi Yesu. Turaharira aguma mbwira ngo uri Yesu. Munyuma nagiye kubitahura kumbe abo Imana ituma ibambika ishusho yayo. Maze kumubwira ubutumwa bwiza no kumukiza no kumutabara mu rwo rufu yagomba jemwo. Ndamuhanura namubwira ko yokizwa. Ndibuka ko namuhaye n'impuzu yambwiye ngo simfise impuzu ndoza ndambara kugira ngo nje gusenga. Ico gihe nanje sinamfise impuzu. Ico gihe nanje namfise nk'impuzu nka zibiri zonyine zo gusenga. Nindi impuzu nirigwamwe impuzu zitatu gusa. Biva n'ubuzima twaye tubayeho muca muvyumva. Ndafata ntivyari byoroshe gufata impuzu imwe nkasigarana imwe. Nari muri dere mwishengero
nari nemeye ko nzokwama ngenda kwishengero nambaye impuzu imwe, nari mfite iyo nagenda ndakabakabanya basi zari zibiri, cafata ndamuha imwe muzo nari nambara, ndayimuha ishati n'ipantaro.